cyane. Turi kumwe n'Imana ihambaye kandi neza ibihe byose. Haleluya. Turagiye gusangira amajambo y'Imana kuri uyu munsi wa mbere w'itariki w'ukwezi kwa gatanu mwaka 2022. Ijambo ry'Imana tugiye gusangira riravuga ngo icyo ufise mu kuboko ni iki. Niryo jambo ry'umutwe tugiye gusangira. Icyo ufise mu kuboko ni iki? Ikibazo. Icyo ufise mu kuboko ni iki? Turasoma mu gitabo cyo Kuvayo mu gice cyaho ca 4. Gitabo cyo Kuvayo igice cyaho ca 4 turasoma kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4. Haleluya. Urupapuro rwa 64 mu isezerano rya kera. Mose arayishura aterega ntibazonyemera canke banyumvire kuko bazombarira batuhoraho ntiyakwiyeretse. Uhoraho aramubaza ati icyo ufise mu kuboko ni iki? Aramwishura ati ni inkoni. Aramubarira ati yiterere hasi. Ayiterera hasi ihinduka inzoka. Mose arayihunga. Uhoraho aramubarira ati ramvura ukuboko uyifate umurizo. Aramvura ukuboko arayifata irongera ihindukira inkoni mu kuboko kwiwe. Icyo nyene ufise ni cyo Uhoraho agomba kugukirisha. Kandi icyo nyene ufise ni cyo Uhoraho agomba kugukoresheje. Haleluya. Ahantu Mose yarahuye n'Imana, Imana imaze kumubwira umugambi ifise, hanyuma kandi iranamubwira icyo igomba gukorera ubwoko bw'iwabo. Mugabo kandi iranamubwira yuko muri icyo gikorwa Imana igomba gukoresha Mose. Hanyuma rero Mose atangura kuyereka ingene wewe atavyo yoshobora, yuko wewe ataco yoshobora kugenda kubwira abo bantu, yuko batomwumviriza, batokwemera, kubera ko bari baramubonye ari kwa Farawo, ameze nk'umwana wa Farawo, akorera Farawo. Ivyo byose nivyo yakubitiza ku mutima. Hanyuma abwira Imana ati erega jewe ntibovyemera kweli. Ego me numvise ko dufitiye umugambi mwiza, mugabo basiraba ubundi buryo wogenda ukabibibwirira canke raba ubundi wotuma kumbura. Iki gihe Mose yari yarahunze Farawo, umuntu yahora ari umugabisha w'ingabo uwo Farawo yarungika kugwana, yari chef d'état major, ari we yagenda atwaye ingabo. Mugabo iki gihe Mose yarasigaye ari umwungere w'intama. Nta nkota yarafise, nta bigwanisho yaragifise, nta basirikari nyuma yiwe yaragifise. Icyo yarasigaye afise yari inkoni y'umwungere, akaba afise n'intama inyuma yiwe. Ariko Imana ntiyahisemo kumukoresha akiri chef d'état major, ntiyahisemo kumukoresha agifise ingabo nyinshi zigendera inyuma yiwe.
Imana yahisemo kumukoresha mu gihe yari asigaye ari umwungere w'intama, mu gihe yari asigaye, icyo yari asigaye afise mu kuboko ni yari afise inkoni y'ubukomanda, yari afise inkoni yo gukubita intama. Iyi nyene rero Uhoraho araza aramubwira ngo icyo ufise mbega niki? Ni inkoni, agakoni kamwe kumbure yoba yari yakase igiti agati gato, ayi inkoni nyene y'ukuzara arayoboresha intama. Mugabo iyo nkoni nyene, haleluya, iyo nkoni nyene niyo Uhoraho yaragiye kumukoreshesha ibikomeye. Haleluya, haleluya. Iyo nkoni nyene niyo Uhoraho yaragiye kumukoreshesha ibikomeye. Reka dusome mu gice cya 15 cya 14 kwanza, ahanyene mu kuvayo igice cya 14 kuva ku murongo wa 15 gushika kwa 18. Aravuga ngo Uhoraho abaza Mose ati niki gitumye unakira? Barira Abisirayeli bakomeze bagende, nawe umanike inkoni yawe uramvure ukuboko hejuru y'iki kiyaga ugitandukanye, Abisirayeli bace hagati mu kiyaga nko ku musozi. Nanje raba ndakomantaza imitima y'Abanyegiputa, nabo bahace babakurikire, maze mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ziwe zose no ku mikogote yiwe no kubagendera ku mafarasi biwe. Abanyegiputa niho bazomenya yuko ndi Uhoraho ninamara kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku mikogote yiwe no kubagendera ku mafarasi biwe. Imana ishimwe cyane. Ya nkoni Imana yabwira ya nkoni yabaza Mose ati icyo ufise niki? Iyi nkoni rero, iyi niyo yari igiye kuba urufunguruzo ruzo kwinjiza Abisirayeli mu gihugu cy'amasezerano i Kanani. Yesu ashimwe cyane. Baragenda barahaguruka bava muri Egiputa, baragenda bashitse imbere y'ikiyaga gitukura, barashikaho bashinga amahema. Hanyuma Farawo aza basangaho, aza bakurikiye, batanguye gutaka. Tuhabona Mose yatura ivyizigiro bihambaye, aravuga ngo aba Banyegiputa nibareke kubatera ubwoba, nibareke kubarandura imitima, kuko abamubonye mutazokongera kubabona. Mugabo biraboneka ko aya majambo Mose yayavuze ayatura mu kwizera, uko tuca tubona Imana iri kiramubaza ngo niki kiriko kiragutera gutaka, niki kiriko kiragutera gukoma induru. Yesu ashimwe cyane. Imana noneho yereka Mose ibyo umwe wese muri bo akwiye gukora, icyo umwe wese muri bo icyo akwiye gukora, la responsabilité. Ku murongo wa 15 havuga ngo Uhoraho abarira Mose ati niki gitumye unakira? Barira Abisirayeli bakomeze bagirene bagende. Responsabilité cyane Abisirayeli icyo bari basabwe gukora, haleluya, icyo bari basabwe gukora, icyo bari bajejwe gukora, bobo kwari gukomeza
urugendo. Icyo bari basabwe gukora bobo kwari gukomeza kubandanya, ni kwari kugira ngo barire, baboroge, batakambe, babogoze, bavuge ngo turapfiriye hano, bihebure. Ahubwo icyo bari bahamagariwe kubandanya kwari gukomeza urugendo. Uko yari yabahamagaye, yari yababwiye ko ibarungitse, yari yababwiye ko ibajanye mu gihugu cy'amasezerano, yari yabasezeraniye, yari kumwe nabo. Imana ishimwe cyane. Usomye, haleluya, usomye gatoyi 15 kuva ku murongo wa 13, umurongo wa 13, turabona ingene Mose mu ndirimbo yiwe yari yarabibwiwe. Imana ishimwe. Ariko araririmba aravuga ngo kubw'imbabazi zawe warongoye abantu bawe, warongoye abantu wacunguye, wabarongoje inkomezi zawe mu nzira ija ahantu hera ahuba. Umurongo wa 17, uzobashikanayo ubashimangire ku musozi w'ishamvu yawe, ahantu witunganirije ngo habe iwawe, ewe Uhoraho, ahera hashizweho n'amaboko yawe mwami. Imana ishimwe cyane. Biraboneka ko Imana yari yarabwiye Mose yuko izorongora abantu bayo ikabashikana aho igomba ko bashika. Yesu ashimwe cyane. Kano gatondo ndagomba kukubwira, Imana ishimwe cyane, ndagomba ndakubwire ngo nigitangaza mugabo kandi niko biri. Uhoraho yaguhamagaye, Imana yaduhamagaye mu rugendo. Nagira ndakubwire ngo iyo Mana izoturongora mpaka dushikane aho yaduteguriye. Yesu ashimwe cyane. Yaraduhamagaye, iduhamagara kugira ngo izotujane ku musozi wayo wera, ariyo Siyoni yo mwijuru. Kandi nagira ndakubwire ngo nta kintu na kimwe gishobora kuyitangira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Maze noneho tugarutse inyuma, ibwira Mose ati bwira Abisirayeli rero bagira iki? Bakomeze babandanye. Nibabandanye. Mugabo bariko babwirwa ngo babandanye, imbere hari iki? Ikiyaga gitukura. Barabandanya baja hehe? Yesu ashimwe cyane. Maze noneho Imana ibwira Mose ngo nawe umanike inkoni yawe, kagakonisha, umanike inkoni yawe, uramvure ukuboko hejuru y'iki kiyaga, ukigira iki? Iwanyu handitse ngo kigira iki? Ugitandukanye Abisirayeli bace hagati mu kiyaga nko ku musozi. Imana ishimwe cyane. Umanike inkoni yawe, hanyuma ukigira iki? Nagenda kubwire ngo inkoni Mose yari afise, haleluya, inkoni Mose yari afise niyo Imana yakoresheje mu gutandukanya ikiyaga gitukura. Mwanyumvise? Inkoni Mose nayimanike hejuru y'iki? Ikiyaga gitukura. Hanyuma ngo Abisirayeli bahace nk'abaca ku musozi. Mbega iyo atayimanika ikiyaga cyari guca inzira? Iyo atamanika iyo nkoni bari kuronka aho baca. Yesu ashimwe cyane. Kano gatondo nagira ndakubwire ngo nigiki ufise mu kuboko kwawe. Icyo nyene nicyo Uhoraho agomba gucisha inzira yawe. Haleluya. Ushobora kubona ari gito, ushobora kubona ari gikengeretse,
ushobora kubona sase kwa sa iki ni giki mugabo nagenda kubwira ngo icyo nyene nico uhoraho agomba gucisha inzira naho yobica mu kiyaga gitukura, iyo nzira irahaza kuhaboneka. Imana mu kudukirisha ntidukirisha ibintu biza umenga biteye ubwoba, oya, ibintu umenga biri simple, biroroshe, umenga ibintu bigayitse. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwami bw'Imana ntibuza mu buryo bukangana, mugabo ngo buza mu buryo bwiyoroheje. Mugabo bwamara gushika ugasanga nibitangaza bihambaye. Yesu ashimwe cyane. Nagenda kubwire ngo uko nyene ibintu ubona bigenda bihinduka kandi wamenga byatanguye ari ibintu bisanzwe. Kano gatondo nagenda kubwire ngo uzotangara ubone ushitse mu ijuru, wari ubona umenga n'ubundi warukira umunyantege nke. Nukuri kandi ivyo bizodutera umunezero, ngo tuzoririmbira data wa twese indirimbo z'urudaca tuvuga ngo wabigenjeje gutega data kugira ngo umuntu nka jewe ushobore kushikana mu bwami bwawe. N'ingene nari imeze vuto, Imana iracinzira. Haleluya. Yesu aracinzira hagati mu bugaragwa, Yesu aracinzira hagati mu kiyaga, ukagenda nk'ahameze nk'ahumutse ku musozi. Mbega urafise iki mu kuboko kwawe? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyi nkoni yarabahereye urufunguruzo Abisirayeli. Hanyuma Imana rero ibwira Mose ati iyo nkoni yawe yitarike hejuru, nta bindi, icinzira aho nyene. Iyo nyene wari wibaza yuko mpava manuka umbone ndiko ndasatagura ikiyaga canke ndiko ndasatagura imisozi? Wapi? Iyo nkoni nyene ufise, iyo nkoni nyene ufise, uko kwizera nyene kwawe uko nyene ni waguhagurukana ukagutarika. Haleluya. Ivyari vyanse birakunda, ivyari vyigize imisozi biracika ibiyaya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Wowe gusa wizere, Imana ishimwe. Maze noneho Imana iramubwira ngo Mose n'inkoni yiwe bahawe responsabilité yo gucinzira mu kiyaga. Mose n'inkoni yiwe niwe bahawe responsabilité yo gucinzira mu kiyaga. Abisirayeli bahawe responsabilité yobobo yo kubandanya. Nagenda kubwire ngo kwizera kwawe uko nyene ufise responsabilité yo gucinzira, hanyuma nawe ufise responsabilité yo kugira iki? Bandanya. Yesu ashimwe. Hanyuma Imana nayo iramubwira ngo jewe rero nanje igikorwa canje ngira ndakikwereke, je vais m'occuper de ces gars-là. Jewe ngira nsigare niyo kifye n'abanyisirayeli, ngira ndabagwanye aba banyegiputa. Jewe ngira nsigare ndagwana n'aba banyegiputa. Aba banyegiputa ingwano yabo reka kuyiyokipa wewe, niyi wanje jewe uhoraho. Ngira ndabamarigabo ndabereke yuko ataho duhwaniye nabo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uretse ndagira ndakubwire ngo mu buzima bwacu bwa minsi yose turatakaza umwanya munini, turatwaga umwanya n'ingufu n'ubwenge turiko tugwana n'ibiriko biratugwanya. Ariko ndagira ndakubwire ngo aya majambo yaranyuguruye amaso yo kumenya ngo intambara si yanje, intambara ni y'Uhoraho. Jewe ivyanje igikorwa canje nico kubandanya urugendo, nico gukomeza nkizera uko urugamba rwanje n'ug'Uhoraho. Yesu ashimwe. Reka kuhanga amaso abadayimoni na Satani. Ico ni Uhoraho araciyokivye.
wewe komeza urugendo, wewe komeza wumvira Imana, wewe komeza usenge, wewe komeza utazira Imana. Nubwo wowe ubona umenga intambara ni nyinshi, iyo ntambara nagira ndakubwire ngo hari uwiyokipa. Urumva nabujije kuja gusenga kubera ko oyaye pourtant nico cyari gikorwa cawe. Wagiye kwiyokipa n'ibitakuraba, wagiye kwitwararika ibitakuraba, wagiye kugwana intambara zitari izawe. Wowe intambara yawe tariki icyo ufise mu kuboko kwawe, hanyuma ubandanye urugendo. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Noneho Mose amaze gutarika inkoni, Abisirayeli barajabuka. Bamaze kujabuka, Uhoraho nawe asigara aragwanya n'Abanyisirayeli n'Abanyegiputa bose, ngo yabubitse mu kiyaga. Niwe yabubitseyo. Si Mose n'abanye ntibahindukiye ngo bagwane nabo, ntibahindukiye ngo bahangane, ntavyo bari gushobora. Yari kumwe n'abadamu, yari kumwe n'abana, yari kumwe n'abatamakazi, yari kuja guhangana n'umwami afise ingabo n'amashare n'ibigwanisho vya rutura vy'ico gihe. Yari kubishobora gute? Ariko baramenye ico basabwe, bobo barabandanya urugendo. Hanyuma uwo bahanganye nawe barahangana kandi arabashobora. Yesu ashimwe cyane. Nagenda kubwire ngo wewe icyo ufise mu kuboko kwawe nico kugucira inzira, komeza ubandanye urugendo. Yesu ashimwe. Reka dusome aha nyene imbere icyo ufise mu kuboko kwawe, 17 kuva ku murongo wa 5. Igice cya 17 kuva ku murongo wa 5. Ku mutwe havuga ngo igitandara cy'Ihorebu kivamwo amazi. Uhoraho abarira Mose ati ca imbere y'abantu ujane bamwe mu bakuru b'Abisirayeli, witwaze na ya nkoni wakubitishije rwa ruzi, ugende. Eheraba nanje ndahagarara imbere yawe hariya ku gitandara cy'Ihorebu, nawe uheze uje kugikubita, uje gukubita icyo gitandara, amazi aca yisuka avuye muri cyo abantu banywe. Nuko Mose abikoracyo imbere y'abakuru b'Abisirayeli. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ya nkoni yabacira inzira mu kiyaga gitukura. Ubu naho bageze imbere mu bugaragwa babura amazi, maze noneho Uhoraho aramubwira ngo ya nkoni nyene hariya mu gice cya 4 imwe yamubaza ngo ufise iki mu kuboko kwawe. Ubu rero abantu babuze amazi, Uhoraho aramubwira ngo iyo nkoni nyene genda uyijane uyikubite kuri cya gitandara, amazi araboneka. Mbega iyo atakubita ya nkoni kuri cya gitandara, amazi yari kuboneka? Ntiyari kuboneka. Ariko noneho icyo nyene yari afise mu ntoki cyahaye ubwoko bwose bw'Abisirayeli kuronka amazi banywa mu gihugu cy'ubugaragwa. Yesu ashimwe cyane. Nagenda kubwire ngo icyo ufise nyene mu kuboko kwawe, icyo nyene nico kigiye kuguha amazi yo kunywa. Yesu ashimwe cyane. Uko Uhoraho ntakoresha ibintu bihambaye, mugabo ivyo nyene ubona umenga nibisanzwe. Haleluya. Ivyo nyene ubona umenga nibisanzwe, ivyo nyene nivyo Uhoraho akoresha. Imana ishimwe. Maze noneho inyuma gatoyi tubona ingende y'inkoni yongeye gukorera umuti Mose. Haleluya. Bageze bahuye n'intambara, maze ngo Yosuwa
aregeranya abantu bashobora kugwana, agenda guhangana n'ingabo. Yesu ashimwe cyane. Agenda guhangana n'ingabo, ni ku murongo gwera ku murongo w'8. Agenda guhangana n'ingabo Yosuwa, maze noneho Mose ngo aduga hejuru ku musozi, aduga nayo na Aroni na Huri, baduga kuri uwo musozi. Maze noneho Mose ngo afata ya nkoni ayishira hejuru kuri wa musozi, ngo igihe cyose ayitaritse Yosuwa ari hariya ku rugamba yaranesha. Mugabo igihe arusha akayimanura ngo Yosuwa yaranesha. Maze noneho ngo bicarika Mose ku ntebe kwibuye, maze Aroni na Huri baraza bamufata amaboko kugira ngo bikunde ya nkoni ayitarike. Haleluya. Mbega mwumvirije, mwumva, kuko ngo baragwanye. Maze noneho Yosuwa amarigabo ryose bamwe bariko barabagwanya. Mbega mwumvirije, ninde yanesheje muri iyo ntambara? Ni Yosuwa n'ibigwanishwa canke ni Mose na ya nkoni? Haleluya. Nagenda kubwire ngo iyi nkoni nyene yarabaneshereje intambara barimwo bagezemwo igihe bari bahuye n'abanzi. Yesu ashimwe cyane. Nagenda kubwire ngo icyo ufise mu kuboko kwawe icyo nyene nico kizokukiza intambara y'abansi bawe. Yesu ahabwa icyubahiro cyane. Haleluya. Kuko Uhoraho nakoresha ibikomeye, Uhoraho akoresha kwizera. Imana ishimwe cyane. Biraboneka Dawidi ageze imbere ya Goliyati, agiye guhura nawe, umwami amuha urugwanisho, inkota umwami yakoresha, amwambika n'impunzu ziwe, amantiba, ivyo yakoresha umwami. Ati ugiye guhura n'igisoda gikomeye, ambara ibi bigwanisho. Dawidi aravyanka. Urazi icyo yagiye atwaye? Yagiye atwaye itopito nibuye, kuko nivyo yarasanzwe agize iki afise. Kandi iyo topito nyene niyo yaneshesheje. Haleluya. Maze gushika naho ngo avuye ku rugamba, abagore b'i Yerusalemu ngo bagenda baririmba bavuga ngo Sawuli yanesheje ngo yanesheje ngo abantu ibihumbi, ngo mugabo ngo Dawidi wewe yanesheje ibihumbagizi abantu abasoda indiri. Nagenda kubwire ngo icyo nyene ufise mu kuboko kwawe nicyo Uhoraho azokoresha ibitangaza imbere yawe. Imana ishimwe. Haleluya. Twovuga iki kuri Yehoshafati? Yehoshafati agiye guhura n'ibisirikare by'ibihugu bitatu, Imana imubwira ngo nashira imbere abaririmbyi. Ashira imbere abaririmbyi. Ku bahinga b'intambara bavuga ngo nta mwami n'umwe yabayeho yagiye kugwana intambara mu bujuju asa na Yehoshafati. Kugenda kugwana ugiye guhura n'abasoda bafise ibigwanisho vya rutura, ugaca ushira imbere ba noviki. C'est très bidon. Mugabo nagenda kubwire ngo maze none Uhoraho amuha intsinzi hambaye uko yanesheje atarinze kugwana. Yanesheje atarinze kugwana. Imana ishimwe cyane. Mugabo yaratonze urugamba. Nagenda kubwire ngo icyo ufise mu kuboko kwawe Imana iragomba yuko ugikoresha. Umviriza, ntibica bisigura ngo ucegenda wiyicarire ngo ndafise ukwizera ngira nicare. Oya, uko kwizera bigusaba kukujana ku rugamba, hanyuma Uhoraho aragukoresha. Yesu ashimwe cyane. Nagira ndakubwire ngo Imana aho tugenda tubona hose mu butumwa bwiza bwa Mariko 6. Aha tuhasome.
Yesu ahaza abantu 5,000. Yesu ashimwe. Umunyantege nke navuge ngo ndakomeye, n'umukene avuge ngo ndatunze. Yesu ashimwe cyane, kuko turi kumwe n'Imana ihambaye. Mariko 6:36. Aravuga ngo, reka duhere ku murongo wa 35. Umunsi ukuze abigishwa biwe baramwegera ati, mbega hano hantu pari mu gahinga umunsi ukabukuze, basezere baje mu misozi no mu mihana impande zose kwironderera ibyo kurya. Arabishura ati, muba ari mwebwe mubagaburira. Baramubaza bati, tugende tugure imitsima y'idenariyo 200 tuyibahe tuyibahega bajye. Nawe arababaza ati, mufise imitsima ingahe? Nimugende muyirabe. Babimenye baramwishura bati, ni 5 n'udufi 2. Arabishura arababarira ko bose bicara ku byatsi bibisi biciye inteko. Imana ishimwe cyane. Ibindi ndazi ko mubizi. Aha Yesu ngo yari afise ikoraniro. Bibiliya ivuga ngo bari abagabo 5,000. Abagabo, abadamu ntibavugwamwo, n'abana. Haleluya. Aha ndazi neza tworaba dusanga abadamu ari bo benshi kuri twebwe abagabo. Ndabeshi ku gitigiri. Kutabavuga rero byari bivanye n'imico y'Abanyisirayeli, ariko si kubera ko batari bahari. Kandi ugiye kuraba usanga ari bo bari benshi. Mugabo Yesu noneho yarazi icyo agiye gukora. Abaza abigishwa biwe ati, mwebwe ni mubagaburire. Bati, ntacyo dufise. Mufise iki? Icyo mufise ni giki? Bati, vrema nibaza ko nawewe ariko wari kumwishura. Ufise udukate 5, naho twoba ari twebwe ngahanye tudashikana n'800 ngaha twicaye hano. Waba uvuga ngo hari icyo ufise? Utuvuga ati, ni ukuri nta na kimwe mfise cyo kutugaburira twese. Ariko noneho urumva byumvikana ko bari abantu baringa 10,000. Maze Yesu arababwira ngo, utwonyene mufise nitwonyene ngira nkoreshe. Haleluya. Utwonyene nitwonyene ngira nkoreshe mu kubagaburira, kugira ngo mumenye yuko Uhoraho adakoresha ibikomeye, mugabo Uhoraho akoresha ibiciye bugufi niboneka umenga ntacyo bimaze. Uko nagenda kubwire ngo muri ivyo nyene niho hagaragarira ubushobozi bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Maze noneho barabicarika, maze noneho barabagaburira ya mikati 5 n'amafi 2, ngo abantu barajya barahaga, mbere baranagira iki? Baranasigaza. Haleluya. Nagenda kubwire ngo icyo usabwa gusa no kugira iki? No kwizera. Icyo usabwa no kugira iki? No kwizera. Icyo usabwa no kugira iki? Allo? Icyo usabwa no kugira iki? Kano gatondo aya majambo numva Imana yayampaye kugira ngo tuyasangire. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo uve mu buja bwa Satani, kugira ngo uve mu kugenda ucuranguzwa n'umwansi. Nagenda kubwire ngo reka gushira umutima kuri we, wowe shira umutima kukimanira kirakubwira.
intambara si yawe, intambara ni y'Uhoraho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nagira turangirize kuri aya majambo tugira dusome ahantu habiri. Imana ishimwe cyane. Dusome mu gitabo cya mbere cy'Abami. Igitabo cya mbere cy'Abami mu gice cyaho cya 17. Igitabo cya mbere cy'Abami mu gice cyaho cya 17. Turasoma kuva ku murongo w'8 dushike ku murongo wa 16. Eliya arungikwa i Zarifati ku mupfakazi. Maze ijambo ry'Uhoraho rimuzako ritiva hasi uji Zarifati mu ntara y'Abasidoni, abariho uba. Raba ngeze umugore w'umupfakazi waho kuzokwama akugaburira. Nuko akora inzira aji Zarifati, agishika ku irembo ry'igisagara, agizatya abona umugore w'umupfakazi ariko aratoragura udukwi. Eliya aramuhamagara, aramubarira ati nta tuzi two kunywa. Akiriko aragenda kuyazana, aramuhamagara aturantabara unzanire n'utwo ntamira. Aramwishyura ati nkurahiye ugoraho kuhoraho Imana yawe, ntacyo mfise cyo kurya ataragafu kurushi gasigaye mu gaseke n'uturanguzo tw'amavuta ya elayo mu gakarabo. Mbere ubu ngira ntoragure udukwi tubiri kugira ngo ngende imuhira ndakicumbire twe n'umwana wanje tukarye duheze duhwere. Eliya aramwishyura ati ntutinye, genda ugira nk'uko uvuze, mugabo ubanze uncumbire ko gatoya ukanzanire hano, uheze ubone kwicumbira mwe n'umwana wawe. Uko kwari kuhoraho Imana y'Abisirayeli agize, ngo ako gaseke nikazoshiramwo ifu, nako gakarabo nikazoshiramwo amavuta, gushitsa ku munsi Uhoraho azorekurira imvura ku isi. Nuko aragenda agira nk'uko Eliya avuze, kandi uwo mugore n'abo mu rugo rwiwe na Eliya babijya igihe kirekire. Ako gaseke nikashiramwo ifu, nako gakarabo nikashiramwo amavuta, nk'uko ijambo ry'Uhoraho ryavuze iryo yavugiye muri Eliya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nagira ndakubwire, haleluya, nagira ndakubwire ngo umwansi ariko arakomeza gucuranguza ubuzima bwawe, akwereka ko atacufise, akwereka yuko ugira wipfire, akwereka ko ataco woshobora gukora, atanico woshobora gukorera Imana. Mbese raba byakuzibiye wewe uri iyo bavuze gukorera Imana wamuvuga ko atacufise, iyo bavuze gutangira Imana wamuvuga ko atacufise, iyo bavuze gushikana ikigira 10 wamuvuga ko utashobora gushikana ikigira 10, ukubera ko ufise agafu kari kurushi. Eraba mpembwa uduhumbi ijana, mpembwa uduhumbi 150, mfise abana bane dushobora kubaho n'ukwezi ntigukwira. Nagira ndakubwire ngo utwonyene wari ufise yari imbuto ugira ngo uyiteragire, hanyuma Uhoraho ayimezeshe. Yesu ashimwe cyane. Nagira ndakubwire ngo kano gatondo umvirize, tumaze iminsi tuko turasenga, mundu yahera twarasengeye tubwirwa ivyo Imana yadukuye ko, ivyo Yesu yadukuye ko ku musaraba. Harimo ikivuga ngo Yesu yakiriye ubukene bwacu aduha ubutunzi bwiwe. Magabo nagenda kubwire ngo naho uzorara urasenga ugira ngo wakire ubutunzi bw'Imana, mugihe utemeye gucinya mu nzira Imana yaciye, nagenda kubwire gutyo sengesho nirizo kwigira rigufata. Emera kubaha Imana, wemere gutanga muri utwo nyene ufise, umere nk'utanga imbuto. Nagenda kubwire ngo uyu muntu umurimyi asigaranye duke atubika nk'imbuto. Ntawe ujya imbuto, ahubwo utwo nyene ufise ukwiye kutubika ukatugira imbuto kugira ngo Imana yimezeshe. Ibi bintu ndabivuga ndabishingira intahe.
ibi bintu ndabivuga narabibonye ku buzima bwanje. Ibi bintu si ivyo ndiko saya majambo gusa. Umvirize, muri Marakiya haravuga ngo mwarangunze murangunga mungunga amashikanwa mungunga n'ikigira 10 ngo nico gituma wa muvumo murawuvumwe. Ni muri Maraki 3:7-12 ngo ndani mungeragereshe amashikanwa n'ibigira 10 vyanyu mushikane mu bubiko bwanje ngo murabe ko ntabagomorera umugisha. Umviriza, uragomba kurima indimiro zawe zikamera, hanyuma umugisha woraho ukazibamwo, urugero ukazivamwo, maze ukabona kugirirwa neza, ukava kuri vya 150. Imana ikakuduhuza ikakwiza incuro ntazi. Shikanira Imana, tanga ikigira 10 gishitse, ushikanira Imana, ureke kurya umuvumo. Hamubona kugira neza ku Imana. Utwanye ufise mu kuboko kwawe, dushikane, utange, ugire imbuto, utugire imbuto. Yesu adufashe cyane. Umviriza ndakubwire, umugisha woraho uratungisha, kandi Imana iriteguriye kugirira neza abantu bayo, ibakure mu bukene. Yesu ni hari kugira ngo dukure mu bukene. Mugabo nagenda kubwire, dutegeza guca mu nzira yaciye. Nimba ugomba yuko umwimbu wawe ugira umugisha, ushikanira ikigira 10. Reka kurya umuvumo, reka kurya imbuto, reka kurya imbuto, shikana ikigira 10. Hanyuma uyu mugore womenga yarafise raison, uyu mugore womenga yarafise ibituma vyumvikana, agafu duke dusigaye. Mugabo ngo yabanje kuducumba, abanza dushikanira Eliya mu kibanza c'Imana. Imana ya Eliya yari yamurungitse ngo abanza guha Eliya, hanyuma abona kwicumbira. Icyabaye niki? Kagafu nikigeze gahera, ntikigeze gahera. Fenomene yabaye ntayo nzi. Nagenda kubwire ngo nawewe ntiwomenya fenomene izokubako. Abantu benshi baragenda bicwa n'ubukene, tukama mu maganya dahera. Ariko nagenda kubwire ngo Imana yaraciye inzira yo kudutabara. Yesu adufashe cyane. Muri Maraki yavuga ngo nimungerageze, enda nimungerageze murabe ko nabagomorera umugisha. Uragomba gupima Imana, tanga imbuto, biba, shikanira Imana. Iki muvyo Imana yaguhaye, shikana ikigira 10, urabe ko Imana igideni. Urazi mu bintu bihanze isi, mu bintu biduhanze na hano muri ino shengero, hano harimo ikigatanye c'ubukene. Ariko nagira ndakubwire ngo impwemu mbi ya mamo nta handi ifatira, ibanza kutwibagiza cyangwa ibanza kuduha kwirengagiza le principe z'ubwami bw'Imana yo kubiba no kwimbura. Iyo mamo abanje kukwereka yuko utufise tutagukwiriye, nagira ndakubwire ngo bayaguhejeje, ubukene buba bwagushikiriye. Ngo murimbura, ngo nivyo mwimbuye ngo bigashikwa mu bigega bitobotse, ngo niyo mutetse biratuba, niyo muriye ntimuhaga. Kubera iki? Kubera umuvumo w'icaha cyo kurya ikigira 10 c'Imana. Kano gatondo nagenda kubwire ngo iyambure uronka umwitegemvyo wo mu buryo bw'ubutunzi imbere y'Imana. Zizere ukunyana Imana yahaye inkoni Mose, ikamubwira ngo iyo nkoni nizo bacira inzira gushika. Nagenda kubwire ngo wakiruke kwizera, ubibe, wemere gushikanira Imana, ivy'Imana ubiyishikanira, hanyuma uronke n'isengesho ubwira Imana ati Imana nagororotse imbere yawe. Enda rondera urubanza imbere yayo, rondera urubanza imbere yayo. Iravuga ngo nimuze tuburane, uronka urubanza imbere yanje ndemera ntsindwe. Rondera urubanza, uyibwira ati Imana
nakugunze uhereye ubu rero nameye kukubaha nemeye kugororoka hasigaye ahawe urabe. Ariko nagenda kubwire utwo nyene ufise utwo nyene nitwo mbuto Imana yari guhaye. Yesu abahezagire cyane. Hitamwo vraiment libre à toi de choisir. Ariko umwe wese ajya ingaruka y'icyo yahisemo. Haleluya. Tugiye gusenga. Numva tugiye gusengera abantu babiri. Uwa mbere ni umuntu yumva akwiye guha ubuzima bwiwe Yesu kugira ngo amuhe kwa kwizera. Twese twatanguye gutyo. Umunsi umwe twumvise ijambo rya Kristo, hanyuma turamwizera, ubuzima bwacu burahinduka, kandi n'ubu akomeza kubuhindura, kandi dufise ivyizigiro ko azodushikana mw'ijuru. Wowe ugomba gutangura urwo rugendo nawe. Haleluya. Ngo abantu bawe warabahamagaye kandi ngo wabacishije mu nzira yawe, ngo kandi uri kubajana mu gihugu cyawe cera icyo wateguye. Wumva nawe ukeneye kwinjira muri uwo mugabane w'abo bantu uhoraho yamagaye, kandi ariko arabarongora mu nzira yiwe, kandi ariko arabajana ku musozi wiwe wera. Ukaba uriho umwo tari ku kuboko kwawe, tugusengere wakira umwami Yesu. Undi arimwo vyiyumvire, uhoraho ntiyaduhamagaye kugira ngo adute mu nzira. Uhoraho yaduhamagaye kugira ngo ajane natwe intambuko ku ntambuko, kandi urugamba rwacu aragwitwararitse. Iyo abonye inyuma yacu hari abaje kutugwanya, arahaguruka agahangana nabo. Mugabo ahangana nabo yahamagaye. Ukaba urimwo wumva wowe ubuzima bwawe Yesu tari ku kuboko. Haleluya. Yesu aguhezagire. N'uwundi arimwo umviriza, nta buhombe burimwo. Yesu abahezagire cyane. Nta buhombe burimwo. Uwaduhamagaye ni waduha n'inkoni y'ukwizera kugira ngo tubandanye tugeze imbere y'ikiyaga gitukura. Yango natubwira ngo yitarike, hanyuma inziri iboneke, ugende uce aha mu kiyaga nkahumutse ku musozi. Ukaba urimo vrema mwizere, natubisha nawe atamurudubi, nawe atamurudubi vrema. Nimba urimwo ukaba wumva utaraho ubuzima bwawe Yesu, tarika neza amaboko aba yataritse. Haleluya. Tarika amaboko, mwizere Yesu ariko arabahamagara. Jewe sije ndiko ndaguhamagara, mugabo uri karaguhamagara ntazoguta mu kiyaga, ntazogushika mu bugaragwa ngo wicigweho n'inyota, ntazoguta mu ntambara ngo wigwaneko, ariko azokugwanirira nshuti. Haleluya. Tarika neza amaboko abayataritse, nimuhaguruke, umwanya ni muto kugira ngo dusenge Imana, kugira ngo duhamagare Yesu. Yesu mwizeye araza bane namwe, nimwehagurukire. Haleluya. Nimuhaguruke, mbere nimuze mwemange mumushingire intahe, muvuge ngo Yesu ku mugaragaro, ndagomba kujana nawe, ndagomba kugendana nawe, ndaguhaye ubuzima bwanje, ndagomba kurongora ubuzima bwanje. Haleluya. Mwizigirwa araguha inkoni yo kwitwaza mu rugendo rwawe, araguha agakoni ugenda witwaje, kandi nagenda kubwire ngo ako gakoni uzugafise mu kuboko kwawe deja, hasigaye kukamenya hanyuma kagakoresha. Yesu ashimwe cyane. Uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo rigukiza riri mu kanwa kawe kandi riri mu mutima wawe. Urafise ako gakoni, hasigaye kumenya gusa uburyo ugakoresha. Haguruka. Nta wundi vrema gisigaye mu kibanza. Sindijwe ry'umwansi. Nesha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nitwashika mu bwami bwayo, ngo bamarayika bazogira umunsi mukuru, bavuga ngo abo ni babandi banesheje.
ngo mwababonye ngo he bambaye n'amakanzu yera. Umviriza nakubwire, nesha haguruka utsinde umwansi nawe. Haleluya. Haguruka utsinde umwansi. Wakira inkoni y'ukunesha, wakira inkoni y'intsinzi, wakira inkoni y'uguca inzira. Haleluya. Ukaba uri hano wumva wari usigaye wicaye vrema, haguruka. Na wumva yo kwishitura rimwe na rimwe, nawe ubyumva. Haleluya. Na wumva avuga ati oya po ndiyambuye umwansi mu izina rya Yesu. Na wumva avuga ati oya ndavyansi ku mwansi angumya, nawe urimo. Haleluya. Na uvuga ati jewe y'inkoni mfise ndagomba kumenya uburyo ndayikoresha. Haleluya. Yesu abahezagire cyane. Umuntu wa kabiri duca dusengera. Umuntu agomba kwiyambura impemu mbi ya mama. Iyo bavuze gushikanira Imana cyangwa gutanga ikigira 10, umenga bariko bagutoneka ku gikomere. Kironda ndugu, igikomere wamana nk'umugenzi. Umenga igihe cyose bivuzwe, umenga uratonetswe. Uri nawo nkura, nawo mfatwa, nawo nifata. Kano gatondo ndagomba kukubwira ngo uhora haragomba kukuvura. Kano gatondo uhora haragomba kukuvura icyo gikomere. Uhora aragomba kugushira ahiyaguye, aragomba uca mu nzira yiwe gushikane ahiyaguye hayo. Umuntu agomba kwiyambura iyo mpemu mbi. Ucuhera hano usohoke uvuge ngo ivy'Imana ndagomba kubishikanira Imana. Ndagomba ngororoke jewe, hanyuma Imana nayo ndayirindira. Eraba nubundi naho wamuri kura byose wamuri kurarota, nubundi wamusanga uri mu magogo, wamusanga uri kurarira. Hitishamwo uhitemo kwizera Imana. Umuntu ari hana avuga ati ndi determine, ndi hana, hanyuma kandi nce ngenda ntangure nshire mu ngiro, nishikanira ikigira 10, ntangira Imana ivyo mu byo mfise. Ndanse kujya imbuto yanje, ndagomba kubiba imbuto yanje mu bwami bwayo. Uhaguruke wihane, hanyuma utangure gukora ikimana ikubwira. Abantu bavuga bati ndagomba iyo mwe mumbi ndagomba kuyiyambura, uhereye uyu munsi muhaguruke. Haleluya. Umviriza ndakubwira, iyo nkoni nyene niyo nyene ufise, nico nyene ufise mu kuboko kwawe. Ico nyene nico hora hagomba kugutabarisha, ico nyene nico hora hagomba kugukirisha, ico nyene nico horaho agomba kukugururisha amayira yawe. Nabivuga narabibonye. Imana yarankuye aho nahembwa 186. Uyu munsi aho nshitse sinohakubwira. Haleluya. Ariko byaransabye kwizera. Byaransabye kwizera. Wovuga uti wayahembwa nari nkiri umusore, mugabo nari mfise umugambi wo kugira mariage. Ndamenya neza yuko aho hantu ataho nzokwigera shika. Nagenda kubwire ngorondera urubanza imbere y'Imana uyu munsi. Ugororoke, wihane, uvuga ati iyi nkoni mfise ndagomba kuyicisha inzira. Cette fois je ndagomba kubandanya. Ibisigaye ivy'Imana isigaye iratunganya inyuma, ivy'ingeniza kwagura amasoko yawe, c'est pas ton affaire. Ni affaire y'Imana.
wowe yizere ugororoke ushitse ikigusaba ibisigaye uhoraho arimenya. Yesu abahezagire cyane. Tangura wisengere, ubwire mwemu, ubwire uwo mutima uhora wumva ukubwira yuko atacu ufise ukenye. Yankire mu izina rya Yesu, yiyambure mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka saba aba bantu bahagaze hano imbere bakira umwami Yesu, mwature mwizeye yuko Yesu mwakiriye. Bitangura umengane buhoro buhoro, mugabo nagenda babwire ngo bivamwe ivyamwa bihambaye mu buzima bwanyu. Haleluya. Vuga uti mwami Yesu, mwami Yesu, kano gatondo ndakwizeye, ndizeye ko wapfuye ukazuka ku bwanje kugira ngo umpe urufunguruzo runshikana mu bwami kwa data. None mwami, ndakwakiriye, ndakwizeye, ndatahuye yuko ndi mubi, ndi kure y'ubwami bw'Imana, ariko noneho waje kuncira inzira inshikana kwa data. Ndihanye ibyaha byanje byose, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka, ibyo nakoreshejwe n'umwansi ntazi, ibyo nakoze mu kugomba kwanje byose ndabyiyambuye. Umpe inkoni yawe y'ukwizera kugira ngo neshe, uhereye uyu munsi mbandanye urugendo ruca mu ijuru. Ndakwakiriye, umbere umwami, umbere umukiza, urongore ubuzima bwanje uhereye uyu munsi gushika ibihe byose. Ububeshi, ukwiba, ukurenganya n'ibindi byose ntazi, byose ndabyihanye mwami. Uhereye uyu munsi mbaye umwana wawe, mbaye uwo mu ntama zawe, mbaye uwo mu ruhongore rwawe, kandi nemeye kubandanya urugendo. Kandi iyi nkoni y'ukwizera nakiriye, ndemeye kuzogenda incira inzira uhereye uyu munsi gushika ibihe byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye mwami kubw'aba bantu ugiriye neza, ubakuye ku migozi y'umwansi, ubashikanye mwami Imana mu bwami bwawe. Turabasengeye mwami kugira ngo ubarinde, ubazigame, kandi mwami ibyaha byabo byose bagendeyemwo, ibyakahise kabo kose mwami byose bihinduka ubusa, maze mwami Imana ibyaha byabo ubite mu kiyaga cyo kwibagira. Uhereye none ubajane mwami Imana mu ngoro yawe, ubashikane mu marembo yawe, bagende mwami Imana baramiriza, bagenda bashika mwami baja ku musozi wawe wera. Kandi mwami urugendo rwabo ugenda uraruzigama, ugenda urarurinda, ugenda urarukomeza, ugenda urabana nabo gushika ubashikanye mwami Imana ku musozi wawe wera, muri cya gihugu mwami Imana waduhamagariyemwo. Urakoze mwami, turasenze ngo ibyawe urabibatsinda, ibyo umwasi yababohesheje, imigozi yose umwasi yababohesheje, yava kuri karande, yava ku byo bagendeyemwo, byose bicike mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro w'Imana utwikire ubuzima bwabo, ubashyire mu mahema yawe mwami, ubarindireyo, ubazigamireyo. Urakoze, imitima yabo uye mwami Imana amahoro akurikira mwami Imana ukwihana n'ukwatura kwiza. Urakoze, turagushimiye kandi turaguha icubahiro muri byose. Uhabwe icubahiro mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amen. Wihana maze akareka ingeso ziwe, akahamagara Imana ni inyembabazi, iratangura ubuzima bwiwe. Nagenda kubwire kano gatondo ngo ni wiyambure imwe mu mbiyamamo, uyibwire ati mvako mu izina rya Yesu. maze noneho uhoraho uraraba ingene ashitsa ukugura neza kwiwe mu buzima bwawe. Nagenda kubwire ngo le principe z'ubwami bw'Imana nta gishobora na kimwe kuzihindura, nta na kimwe.
nta na kimwe. Haleluya. Wature aya majambo, datugira neza, datugira neza. Ndagushimiye yuko inkoni mfise irashobora kuncira inzira, ndayikoresheje nk'uko umbwiye. Mwami wanje, ndizeye ko ufise ububasha bwo guhindura ubuzima bwanje, ukankurako impwemu mbi y'amamo inyereka ko ndi umukene, inyereka ko ataco mfise, ko ataco nshobora gukora mu bwami bwawe, ko ataco nshobora kugushikanira. Mwami wanje, ndayiyambuye, ndayiyambuye, ndagomba gukomeza urugendo. Ijambo ryawe rirambwira ngo witwararitse impwemu yanje n'umushaha wanje n'umubiri wanje. Ndagomba kuba muri ivyo vyose mu bwiza bwawe. None Mwami, ndihanye kutagushikanira no kugikigira cumi no kwama niganyira iminsi yose, ariko ndakiriye inkoni y'ukwizera kugira ngo ncinzira y'urugendo rwanje, kandi ndagomba kubandanya atana kimwe kinzibira. Ndizeye Mwami yuko mu byo mfise ushobora kubigwiza. Ndase kurya imbuto, ndase kurya imbuto, ariko uhereye uyu munsi ndagomba kuyibiba mwivu wawerekanye, mwivu wampaye, ndayishikane. Maze Mwami, igikorwa cyo kumeza ndazi ko ari icawe. Urakoze Mwami, ndakwizeye, kandi uhereye uyu munsi ndagomba guhera uyu munsi nkora igikorwa cyo kwizera. Urakoze, ndakwizeye mu izina rya Yesu Kristo Mwami wanje. Haleluya. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, wavuze ngo Mwami nitwizera tugakora icyo ijambo ryawe rivuga, nawe Mwami uzoshitsa icyo wasezeranye. Uhereye uyu munsi Mwami, ndasengeye aba bantu ngo mpwemu y'amamo iva ku ishengero ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Ishengero ryawe Mwami tubohoke rwose, abahora bagenda baboshwe n'iyo mpwemu. Mwami waratusezeraniye kuzotugirira neza, kandi wavuze ngo ndaje muri mwebwe. Mwami, no muri ivyo nyene turiteze Mwami kugirirwa neza muri ivyo. Urakoze Mwami, wemeye kwakira ubukene bwacu kugira ngo uduhe ubutunzi bwawe, uduciye mu nzira yawe. None Mwami, utugirire neza, udukureko Mwami Imana impwemu mbi, maze Mwami uduhe gukora icyo waduhaye, uduhe gukora icyo watubwiye, maze Mana y'agakiza kacu uduhe kugendera mu byo wadushinze. Urakoze, turakwizigiye Mwami, turasengeraniye nk'ishengero ryose kugira ngo abagenda bafashwe mpiri n'imwemu mbi y'ubukene ibave ko mu izina rya Yesu Kristo. Maze Mwami udushikane ahagutse hawe. Urakoze, turakwizeye, icyubahiro kigaruke kuri wewe. Uhezagira ishengero ryawe, uriya kugendera mu masezerano, uriya kugendera mu byo wavutse, uriya kugendera rishitsa Mwami icyo warisezeraniye. Icyubahiro kigaruke kuri wewe uyu munsi n'ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen.